Impamvu Fanny wenda je nizeze yuko ashobora kuba yarabaye wa mbere muri ryanuze ni first cable right impamvu ijya filme ya umwanya ntiyari bwanasohoke urumva none filme yabaye yatsinze Fanny yari ya ni gute gushaka kunyiza neza ko atari filme nziza kuruta izindi. Bola bola wakunze Abuja Today TV peace amazina ni Dennis Tone ko musanzwe mubimenyere ngaye ndi kumwe n'icamamare kazi nyene nkuko ngera kenshi if we meet je no mustomi nganya nago tukora ikiganiro ahubwo turayaga bite Alvella ni sawa Alvella uraberewe cyane no kuri kw'Imana. Wow, thank you kandi sana ubyumve nyine kandi sana urakoze ubyuka ari bwo mbere mbonye yuko yuko uri mwiza cyane ariko namye ndi mwiza kubera ko ubwiza ntibuzanwa n'impuzu iretse ko impuzu ziza gusa zigafasha kugaragaza ubwiza aho bwari busanzwe none ko je navuze ngo urabere wabwiye n'igikora ngo byo kuberewe kubera impuzu ariko umuntu abegwa n'ivyo yambaye je nivuga ko ibererewe yene afise style yabye mu mutwe nyene abereye ibintu nk'ivyo bayarambeshiye mu jamake nagomba niko atakwasawe ngo amakuru y'imisi none biri gute wanje umeze neza bimeze neza no kuri ndashima Imana n'amahanga n'icubaro sana birenze sana kuba ngiye korana kuba tugiye kuyaga je nawe urabizi ko muri kamera yanje nta umuntu anshimagiza gusumba ibindi bintu byari byo byose wanka nta umuntu anshimagiza nyereka ko nkaze umenga ndi umuntu w'icubahirizo ngo ndicubahire cyane jeje nizo watuva na Alvella kenshi urazi ikintu kimwe Alvella buryo gushimagiza umuntu si bya bose uroze umuntu agushimagiza ko gusanzwe ufise ibikorwa nyene bya danje jewe wanshimagiza utanshimagiza uramaze ngo mandi Alvella ntaco babintwaye cingenzi gusa nuko mba ndi uwo ndiwe mbega amatsiko igeze 18 aza gusohoka ngo 18 Alvella my goodness ucuta kino igano bashaka gikora umwanya nyene mbere ko 18 zakugera oh my goodness nyene ndazagutingana ko 18 zakugera umaze kugipostinga nta kibazo 18 zakoyasohoye bivuze kenshi yuko uza kuyisora ariko narashize ko kuri cover nakoze yuko indirimbo iza gusohoka 18 nako iza gusohoka 20 zo kwicumi ama live mesh twabonye wavuze itariki 15 ko tumaze kugera 20 Mr. yose yaheze ya ariko nabivuze ariko sinigeze nsohora cover no kuvuga ngo iriya cover na yaje ikuraho ububeshe nari nabeshe bwo kuvuga ko nzoisohora 15 no musi 20 indirimbo iraza gusohoka anyi abafana be barakuzi neza yuko kubesha bitakubera sana nubwo bikora kenshi kuko na film umwanya wari warabayijeje neza yuko izosohoka nyene barakumenyereye kandi barabizi neza yuko gutindana kwa ibintu bya kwawe biza bitwika kandi ivyo nivyo bintu tukuzi ko kandi bagomba no kumbabarira igihe nyene je ndabivuga kandi nkabivuga ndi serie nzi neza kuisohoka ariko ukazubona nk'imashini biravyonze man ugasanga nyene igikoresho kimwe kiratwonone bigaca vyanga birara abantu ari nuze wigeze gupostinga umunsi umwe ubaza ati ngo couple ya Stone na Alvella na couple ya Sisi na Stone ngo niya ibereye mu commentaire menshi rero nabonye aho naguma bavuga ngo Alvella na Stone ngo mwiberaga couple twiberaga couple none oya agakouple tuzoka muri party ya gatatu ya film umwanya nawe urabizi urako bivuga mu buzima busanzwe sibuko bivuga mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nibikunda korera ko basanzwe babizi ko urafise umugore uri marié deja ntibishobora gukunda rero basi tuzokwihisha oya ivyo navyo nshobora gukora sha sinkunda gukora ibintu biri mu kinyegero umva nyene ubwo nyene tuzokora mu gice cya gatatu tuzobikora muri party ya gatatu ya film umwanya yap amakandi Alvella yani uri talented yani ibi keshi mo ndabimubwira Alvella mu buzima busanzwe usera bwigendo nka mayigwe kubimubwira juste nyene live like this yani Alvella uri talented kandi birenze urakoze cyane Imana ihabwe icubahiro uvuze ko nk'umuntu wakora yani agushimagiza sana je ari umuntu yambabaje gatoye yagiye ahantu washize mu ahantu wambwiye wacha mu presentati ngo uyo mukobwa yamwakiriye aravuga ati ngo niwe mukinyi kazi wa mbere mu Burundi akina neza yani Fanny Lavine ashika mu Rwanda bambwiye ati ngo niwe mukinyikazi wa mbere mu Burundi akina neza amplisi ishamba bazisuko bayako siwe yabivuze nujya mu Aziya yabivuze ariko ishamba baje ni kubera ko yaciye twenga yemeza nyene yuko ari byo urabyemeza ndavyemeza cyane kubera ko Fanny ndamwubaha kandi Fanny arasumba burya iyo umuntu agusumba bawemera ko agusumba kandi iyo umuntu afise icagusumbije bamera ko afise icagusumbije aransumba kandi cyane na cyane n'impamvu nansumba imwe muri nyinshi twagiye muri festival twese twajanye amafilme ariko
warabonye ko filime yiwe niyo yashoboye gutsinda nuvuga ngo nimba yaratsinze nuko cyari igikorwa cyiza gusumba igikorwa cy'uwanje kandi en plus de cela nawe ugerageje kubiraba sinzi biterwa na fanatisme yiwawe ariko Fanny numukinyi mwiza kandi arabikora neza cyane ego so je mwangu abantu bivugira amajambo yawe sivyo Alvella vuze ati ntabwo urakunda umuntu yani amushimagiza ubwo nimba azakunda umuntu yishimagiza nawe ntabwo ashobora kwishimagiza sasa rero ndavuze ikibazo cy'ubujuju nshaka kukubaza sivyo impamvu Fanny wenda je nizize yuko ashobora kuba yarabaye wa mbere muri ryanuze ni first cable right impamvu ije filme ya umwanya ntiyari bwanasohoke urumva none filme yabaye yatsinze Fanny yari ya filime ya Fanny yatsinze yabaye urugendo ariko kugira ngo barabe igikorwa cyiza ntivyarinda ngo kibe carasohotse nuvuga ngo hariho jiri igenda ikaraba ibikorwa byose ikabishira hamwe igatoramwo igikorwa cyiza gusumba ibindi akaba arico ica yanonsa ko cabaye icambere ariko umwanya mwatwaye igice cambere ya umwanya urugendo ariko urugendo yari fise igice cambere n'icyamucabe yari yuzuye yatwaye no kuvuga umuntu wese yatwara parti imwe yushaka watwara parti swati parti ya mbere cyangwa swati parti ya kabiri cyangwa ugakata gatonya uko ubishaka niko wabigira ivyo bintu babishizemo amafaranga n'ukuri kw'Imana ntabwo ngiye kubivuga ngo kubera ko film umwanya je nayikinyemwo oya singiye kubivuga ibi bintu namwo arimo akagambane kandi kadanje umucamake nyene reka ndavyivugire ko ntabwo nigenda nabibazwa je bino bintu birimo akagambane kuko uravye kungene film umwanya ikoze Alvella sivyo mucamake harimo ikintu cita ngo ni correction nyene okay nyene aba haters bashaka bavuga ati ngo ndiko ndavuga ngo kuko twayikoranye ariko ari ikintu citwa correction muri filme yani muri industry ya filme ngahanya mu Burundi none ni gute ucumbwira ngo oh my goodness ndashaka kugusubiza kuri ico kintu filme umwanya ni filme nziza kandi irimo inyigisho nziza ariko ya ni filme nziza cyane ariko ntabwo ari filme nziza gusumba filme z'abandi bose rero Oicho ndiko ndakivuga sasa oya jenga ndatandukanye rero nawe kubera ko ngo zitari navuze ati je Alvella tukoro turakore nitugora iganiro turaganira turayaga ivyo kumbwira ati ngo nabwira uti zindi zose iraziruta izindi zose bivaye no kungena ijya filme ikoze nyine kubera ko icambere na mbere kandi akubwira ikintu kimwe ama commentaire menshi amafilme ya Fanny ndaziraba abari va bose ndaziraba ariko mu commentaire zose nta komanisirige mbone kintu bakavuga ati ngo iyi filme mufate muyihindure mushiremwo ama subtitle yo mu Congereza kuko izoba ari success vyatari kandi ntabwo twari tuzi yuko mu Barundi dufise abakinyi babishoboye guhera ku mwanditsi guhera ku muntu yani guhera ku bakinyi kuri yani kuri script kuri byose na byose ivyo biba bisobanura juste yuko nyene kuko burya ikintu nyaco kigaragara mu kungira abantu barakivuga nimburi mu buraba mbega benshi no baye babivuga usi ni gute gushaka kunyiza neza ko atari filme nziza kuruta izindi nushaka ko ndakwishura ibyo ushaka ko ndakwishura ahubwo reka ndakwishura uko nkwiye kubikwishura nka jewe sawa ndakwishura nkuko bikwiye ko ndabikwishura nka jewe apana ndakwishura nkuko ushaka ko ndakwishura film umwanya nabikubwiye ni filme nziza irameze neza ariko ntabwo bisobanura ko ni film umwanya ayo amakosa atarimo icambere muri film umwanya ni gikopa cyo wanje ariko abantu benshi barabimbwiye banambwira Alvella son ntimeze neza ni kimwe muri oya sico conyene ni kimwe mu bintu vyari bigize muri oya mbwira ico kindi jenzi ko son kabisa nyene twarahaye nyene biva twarahaye of course mbwira ico kindi ca kabiri reka dushingire kuri ico ntaco niko ataco ushingira ku kintu nyene gihari nyene ibiro ngivyo ngivyo rero filme ni nziza ariko ntabwo ari nziza gusumbiza abandi bose urumva muri festival ndetse na hano hanze rero buri muntu wese ni nka kujya umuntu ashobora kumbwira ni muri abishika ukambwira ati iriya film iratwika nkambwira ati man jewe ijya ntintwikira gusomba iyi niye nukuvuga ngo umuntu wese abavize uko abona ibintu abantu nitubona ibintu kumwe na cyane cyane rero nk'abantu bagiye kwicara muri jiri abantu benshi bakavuga bati tugomba dutora igikorwa ciza nukuvuga ngo baraba igikorwa ciza cyane gusumba ibindi jewe ndemeza neza yuko nta mitwe y'abagabo nka bariya yari gutora igikorwa ca Fanny n'igikorwa ca mbere batabonye ko ari ciza kandi nanje film urugendo ndayikunda ni film nziza irameze neza ya twe benshi baravyidoze kuri iryo film kuko ari naka video kari ko kara trending bavuga ati ngo Fanny ngo akini mugiye ngo akini ibintu byose yari ko arakina ngo ibintu yani mucamake film yibitangura uzi kungeniza kurangira mucamake si jeje nyene ni benshi kandi abo benshi nabo barasinze bafise ama filme yabo nyene
nyene dushingiye ku bya Alvera yavuze nyene none wewe uburyo uri kurabivuga rero ni nkaho umenga uri kuramuponda Fanny oya suko muponda kumenganda impamvu je nabivuze Alvera ni kubera ko inzi neza sivyo inzi neza Fanny akinarira muri film umwanya wakinye urira sivyo Fanny akina atwenga no muri film umwanya ari amafasene je nyene ashimishije nyene wakoze you see so ngenda fatirana kuri ivyo bintu byose je mbona ko umufuka uzi n'ikindi kintu kimwe nankoma nkompara n'undi muntu ariko iyo umuntu abikoze mba numva atacu bintwaye rero oya je sindikunda gukompara oya uzi kubirira ngo gukompara impamvu ni kuba kwambishije ngo uramwemera imaka ni impamvu ni kuba bamuvuze ati ngo niwo mukinyi wa mbere mu Burundi sindaheza no kwishura ikindi gute jewe umwana umuntu nkanje ibikorwa vya Fanny uramaze kubibona afise ibikorwa byinshi jewe ni igikorwa kimwe kira gikorwa nanagikoze ndiko ndipima kweri ntabwo rero ntaguciriyemo urakoze yagikoze ariko ari ipima none nimba igikorwa cyo kwipima cyaje gifuka amafilme yose nanisanzwe zinga mu Burundi ubasiza Fanny zonyene za mafilme yose nanisanzwe zinga mu Burundi tekereza rero aramusa akoze igikorwa rero atari ko ari ipima agiye kugikora mwitege je ndakupara sana brema kandi urabizi aje kunkoresha ikiganiro ntiwakenkoresha nk'umujournaliste wakenkoresha nk'umufanzi oya je navuze ati turiko turayaga sinavuze ngo tujokore ikiganiro nawe je navuze turiko turaganira imucamege turaganira nyene ibintu nk'ivyo on amanono wavuze akavura kavuze ngo kuri umwanya gicisha gatatu yuko niko agakupe kaje tuzokabandanya nyene birakomeje none nibiri serie nuzi script ngene yanditse Yeno gonyene guys nimwitegurira umwanya party 3 twari kumwe na Alvella Muhimbare nyene amazina ni Denistone nyene umugabo wa Alvella muri film umwanya nyene twako turi yagira ubwo nyene twarangije kuyaga nimwubahe mwese nyene mwiteze kino kiganiro Alvella ngikubwira abakunzi ba Buja Today TV abakunzi ba Buja Today TV reka ndababwire kwanza nshimira abantu bose bafashe umwanya bakaraba film yanje umwanya bafashe umwanya bakara filme yanje umwanya ndashimira n'abantu bose bashishikara kunshigikira mu bikorwa byanje bya buri munsi kandi ndabasaba sponsor nibwo bwa mbere nsabye sponsor mu kiganiro ndasabye sponsor kubera ko bino bikorwa sino bishobora ndije nyene kandi ndavyikorana nta numwe mba ndiko ndakorana nawe usivye ko gusa nkoresha rimwe na rimwe abantu baba banshigikiye nkavuga ati rero ko mbonye sponsor kanje mu bikorwa umuntu yo bayifuza ko nshigikira arashobora kunshigikira kugira ngo mbandanye ibikorwa byanje mfise indirimbo nyinshi ndafise na filme ndiko ndandika nifuza gusohora nzobashimira cyane kubw'ikiganza cyanyu muzoshira mu bikorwa byanje mani baho umugisha ndabakonye amena Alvera ki uvuze iboro yane bya sponsors ikigano twakuwa ikiyago twaganiriye je na kuri sandi umoja yani tugirangiza kugipostinga ari umugabo aba muri Australia yandikiye mushiki wanje aramubwira ati ngo ntabwo tuzi gusaba ntabwo tuzi yani ngo gusaba ukungene abantu bagomba kudushigikira urumva se cyane avuga kumbe reka umwari tufate yavuze ati ngo tugomba kuza tuyifata nyene ngo nk'abastare yumgetse ko turakora iganiro kandi wanabikoze mama 5 nyene wanabikoze sasa nkuko ngere mu byumvise Alvera yivuze umva film igice cya gatatu umwanya kiriko yani kiri cyamaze guheza kwandikwa nyene uko ntabwo dushaka kubesha ngo caramaze gukamerwa nkuko ngi twakoze igice cya mbere cya kabiri umva icya gatatu tumaze gucandika umva hari ibintu byinshi rero tuzokenera kweri urumva rero mu byukuri muri budget dufise badushigikire mudushigikire n'ukuri muri budget dufise yo dusaba hafi miliyoni 2.5 yako nyina bebeshe unya kuri umwanya amafaranga afatika oya yanome mucha makeni makia sana n'ukuri ego nyene mudushigikire kugira ngo bashe dukomeze gukora ibikorwa nyene byiza kuko yo muri kumwe natwe nyene ibintu byose gomba kugenda neza hamanye Alvella Muhimbare niyo channel yiwe nyene ukora subscribe ndage mumaze ko nokora bimenyera kuko nyene mwicamamare kazi tuzinanye amazina ni Denistone naje ndafise agacano nyuma gukora film umwanya nyene nobwe ko unyari mama wanje afirme kubera ko niba nyinjiye muri yani muri filme acarambye ati uzavizura musukuri agacano naje ndafise agacano kitwa Denistone official ugende ugire like ibimeze kunya na subscribe muzomugize neza mutebege no gukora subscribe kuri Buja Today TV nukuri kwimana murakunzwe bimwe biteye ubwoba peace.